ndabahaye ikaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsebo cawe mushikirizwa nanje Abeli Mbonimpa. Shengero ry'Imana ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nitwa Abeli Mbonimpa. Uyu munsi tugiye kuganira amajambo y'igitabo c'Ivyahishuriwe Yohana aboneka mu gihimba ca kabiri ku murongo wa 12. Umutwe w'amajambo uravuga ngo icete candikiwe ishengero ry'i Perugamo. Uno munsi turi burabire hamwe amajambo ari muri iki cete candikiwe ishengero ry'i Perugamo. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Perugamo uti ufise inkota ikarishe aravuga ibi. Ijambo ry'Imana niyo nkota ikarishe ifise ubugi bubiri. Mu kanwa kacu hagomba kwama hasohokamwo amajambo y'Imana gusa. Ndagira nkubwire nkurarike ngo aho uri hose tugerageze nawe ugerageze, kuko benshi bari bagiye, ariko tugomba kwikangura tukarivuga uko bukeye uko bwije, tukarivuga mu gitondo, ku mugoroba, mw'ijoro, tubyutse cyangwa turyamye, hose tukaguma tuvuga amajambo y'Imana. Ngico ikigwanishwa gikomeye cyane Yesu Kristo yaduhaye kugira ngo tuze tugikoresha mu kurwanya abadayimoni, mu kurwanya satani, mu kurwanya ikibi cyose. Basi rero reka tubandanye ku murongo wa 13 mu Vyahishuriwe Yohana igihimba ca kabiri ku murongo wa 13 haravuga ngo ndazi ahuba ko ariho umurwa wa satani uri, kandi wumiye ku izina ryanje ntiwihakanye kunyizera. No mu minsi ya Antipa icabona canje n'umugororotsi wanje yiciwe iwanyu aho satani aba. Shengero ry'Imana, Imana itugire neza, Imana idufashe cane. Ngo ndazi ahuba ko ariho umurwa wa satani uri. Ishengero ry'i Perugamo cari igisagara cuzuyemwo ibigirwamana vyinshi cane, cari igisagara kirimwo urusengero rw'ikigirwamana citwa Zeyusi. Ico kigirwamana nico cari ingoro. Ubwo rusengero rw'ico kigirwamana citwa Zeyusi, ubwo rusengero nirwo yari ingoro ya satani. Ico gituma hagaragazwa Yesu yavuze ngo aho satani aba hari ku bwami bwa satani aho hantu, kuko mu nyuma aho hantu niho hahavuye haba ihwaniro cyangwa centre y'urusengero rwose, aho umwamperere yasengera, aho abapagani basengera, aho basengera ikigirwamana citwa Zeyusi. Nico cari cabaye hejuru y'ibyo bindi bigirwamana, maze kuko ico kigirwamana bagihimbaza, bagahimbaza umunsi w'ivuka, bagahimbaza umunsi cavukiyeko, bacita yuko gifise umuvyeyi w'umwamikazi wo mw'ijuru. Uwo rero niwe bahavuye bahinduriramwo, baca bafatako iminsi mikuru yaho ikoreshwa mu gusenga ico kigirwamana kiri ngaho i Perugamo. Baca barahavuga bati reka ubu rero tunywane, maze twese tube bamwe, abapagani n'abakristo bose. Maze baca bahuza ku ingingo ivuga ngo umunsi bahora basengerako niwo munsi baciye bashinga ko abakristo bazohora bateranira hamwe, abapagani n'abakristo bose baca bateranira mu rusengero. Baca bafata urusengero rwahora rw'ibigirwamana ruriko igicapu c'inzoka, maze urwo rusengero baraheza baba arirwo basengeramwo. Baca bafata wa munsi mukuru w'ivuka rya ca kigirwamana, baraheza bavuga bati uyu niwo munsi umwana wa Mariya nyina wa Yesu, baravuga bati uyu niwo munsi Mariya yavyariyeko Yesu. Baca bafata ya tariki ya wa mwamikazi yavyariyeko ca kigirwamana, barabihinduranya bavyitako ari uwo munsi Yesu yavukiyeko, maze baraheza baca bavyita Noheli. Ariyo Noheli yahavuye yemezwa bahera ico gihe mw'ishengero ry'i Perugamo, baravyemeza baravyemanga. Mu nyuma nivyo vyahindutse
bihinduka noheli, ariko iyo noheli yavutse iturutse mu bapagani. Hirya ico gisagara Perugamo hari igisozi gipima metero 300 cyuzuyeko insengero z'abapagani. Iryo shengero ry'i Perugamo ni ishengero ry'uruvangi, ni ishengero ryafatanije abapagani n'abakristo bose barahuza, bakora bimwe, bahana amasezerano, maze bose barahuriza hamwe. Rero nagira ngo nkubwire yuko mu ntumbero nuko Satani ubwa mbere yabanje gutikiza abakristo, ariko abona ntiyobahonya bose ngo bamare, maze Satani araza agiranira amasezerano. Perugamo bisobanurwa ngo guhana impeta canke kuvangana canke guhuza, kugiranira amasezerano, ni canke ba poligami, bamwe batora abagore benshi. Perugamo gutora abagore benshi canke guhana impeta. Satani yemeye guhana impeta, ayihana n'abakristo. Hanyuma ico gihe ibyaha bw'abwicanyi burahagarara. Satani arahindukira, aca mbere abaha insengero, baca batangura guhabwa za nsengero. Leta ica itangura kwemeza ko za nsengero abapagani bahora basengeramwo, yuko ati guhera ubu ziba insengero z'abakristo. Ati kandi ya misi mikuru ya Zeyusi, ati ubu niyibaye umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu. Mwibuke ko atatariki ya Yesu y'ivuka ryiwe ririho, ariko bahise bayitorera, bafatiye kuri ya tariki ca kigirwamana cabo cari caravukiyeko. N'uyu munsi rero irya tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 ntabwo ariyo tariki Yesu yavukiyeko, ahubwo ni tariki ca kigirwamana Zeyusi canke wa mwamikazi yavyariyeko ca kigirwamana basenga, maze baca babyitirira Yesu. Rero uko niko ishengero ry'i Perugamo ryari rimeze. Mbega uno munsi rero hari ubwo Perugamo yoba iriho, canke Perugamo yaheranye na kiriya gihe, canke uno munsi ho? Mbega ugereranije n'ibiriko biraba muno munsi, ubiravye ukuntu byose byavuye bizanwa kandi bikaba ariko biko birakogwa, mbega nta sano bifitaniye? Nahawe rero ho kuraba kugira ngo maze ube icabona nkuko Antipa yabaye icabona. Haleluya! Antipa yabaye icabona, ariko mu nyuma Satani amaze kubona ko Antipa ari icabona, ibintu byose Antipa agenda anota, yandika ibindi. Antipa ntiyahagarika kuvuga, yarasemerera. Satani araza, bamwiciye nyene ku gicaniro cishe kigirwamana Zeyusi. Baramwishe bamuturiye mu gicaniro c'umuringa c'ico kigirwamana nyene niyo bamutuririye. Mwene data rero, mbega uratinya nawe kwemangira Kristo? Uratinya kubicabona cyo kwemera ukemanga ibiriko biraba, ukemera ukavyatura ukabivuga? Cangwe uracari muri bamwe batinya, canke wowe uri bamwe bemera kwemera uruvangi? Benshi baremeye uruvangi mu ishengero. Uno munsi abantu benshi bahisemo ko uruvangi rwobandanya kugira ngo abantu ntibapfe, abantu batikire, canke ntihabeho intambara. Uno munsi hadutse n'umuntu akagira ico ashatse kuvuga, no kuvuga bacamuzi ibyo bati sigaho ntudusubize mu ihumbi, sigaho ntudusenyurire urusengero, sigaho ntagire ico utwononera. Baremeye kuvanga. Rero uno munsi amashengero y'i Perugamo yaragwiriye kw'isi yose. Uno munsi harageze ko usuzuma urabe yuko wemeye kuba uruvangi canke yuko wemeye kuba Antipa. Haleluya! Antipa yari umukozi w'Imana yemeye gupfa. Antipa yari umukozi w'Imana yemeye arabagiriza, yemera gupfa, mugabo yasize abivuze. Nico gituma mwene data nawe ugomba guhaguruka kugira ngo wemere kuvugira Yesu Kristo. Haleluya! Ntutinye gupfa, ntutinye kwankwa, ntutinye ko abantu bakwanka bagohora yuko uriko urashingira intahe Yesu. Haguruka wemange uvugire Yesu. Haguruka nico gihe cawe mwene data, haguruka niwo mwanya wawe kugira ngo nawe wemangire Yesu Kristo, kuko umwami Yesu yiteguye kukugororera. Umwami Yesu yiteguye kuguha ingero kuko wamukoreye. Rero nico gihe cawe cyo kugira ngo uhaguruke, usohoke, uve muri iryo dini ry'i Perugamo, uve muri ayo madini y'i Perugamo. Abaperugamo baragwiriye uno munsi, ariko haguruka basohokemwo mu izina rya Yesu Kristo,
kandi uzuke bwo mu bapfuye Kristo arakumurikira. Ico kigirwamana rero nico cahavuye mu nyuma umukuru umwamperere umukayisari yategeka muri ico gihe yahavuye ahagira urusengero rukuru rubarigo habariho basigara bateranira, no kuvuga niho abakuru bateranira, niho abapagani bateranira, niho abantu bose bateranira. Haca hahinduka ihwaniro kuko hari huzuye ibigirwamana vy'amoko yose, hari huzuye ibigirwamana vy'amoko yose bicapuyemwo inzoka, ibisengero bicapuyeko ibintu vyinshi, cari gisagara cuzuyemwo ibigirwamana. Yesu aravuga ngo ndazi ahuba ko ariho umurwa wa Satani uri, kandi wumiye ku izina ryanje ntiwihakanye kunyizera, no mu misi ya Antipa icabona canje n'umugororotsi wanje yiciwe iwanyu aho Satani aba. Ishengero ry'Imana, benshi muribuka ivyabaye mu ishengero ry'Isimuruna yuko Satani yari afise umugambi wo gutikiza no konona ishengero ry'Imana. Basi aha hantu mu ishengero ry'Iperugamo, Satani amaze kubona yuko ivyo gutikiza ishengero no kuritikiza no kwica ishengero bitagishoboka, atangura turabona yuko hano naho nyene harapfuye umuntu akomeye cane, nawe nyene yapfuye mu mwaka hafi muri za 92 inyuma yuko Yesu Kristo aduzwa mu ijuru, niho yishwe. Bamwishe bamuturiye, yari umukozi w'Imana, umuyeveke w'ishengero ry'Iperugamo yitwa Antipa, bisobanurwa ngo ni nk'umuvyeyi, niryo zina ryiwe. Rero Antipa yishwe kuko yari cabona, yamabona ibikorwa korerwa aho hantu, maze mu nyuma bamwica bamuturiye. Tubandanye kuri aya majambo ku murongo wa 14 haravuga ngo ariko mfise ivyo nkugayako bike, kuko iwanyu uhafise abakomeza inyigisho za Balamu yigishije Baraki gushira igitsitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye ibyaterekerejwe ibigirwamana bashakane. Bene data, basi ikigisho dufise uyu munsi muri gihimba kuri rishengero ry'Iperugamo, tega amatwi wumvirize ibikomeye n'ibihambaye ingene iri shengero ry'Iperugamo ryivanze. Perugamo bisobanurwa ngo uruvange, Perugamo bisobanurwa ngo kwivanga canke le mélange, canke gufata ibidahwana bakabihwanisha. Iri shengero ry'Iperugamo harageze igihe abakristo bivanga n'abapagani. Muri ico gihe kubera yuko Satani yari yarapanze umugambi wo kumaririkanya ishengero no kurihonya, basi amaze kubona ko bidashobotse kw'ishengero arihonya, Satani azana iyindi shusho mu ishengero, araza arirwanisha maze yivukanisha n'abakristo. Muri ico gihe rero batangura kugiranira amasezerano n'abakristo n'abategetsi, hanyuma bwa bwicanyi burahagarara, ibyo kwicana, ibyo kwica abakristo, ibyo gutoteza abakristo ntivyaba bikibaho. Muri ico gihe rero ishengero ry'Iperugamo ritangura kunywana, ritangura kuvukana, maze ibigirwamana bitangura kwinjizwa. Hanyuma uyu Balamu nawe nkuko mubizi yari umuvugishwa canke kamenyi, yari umuntu yerekwa, yari umuntu azi bikomeye, yarazi amabanga y'Imana. Balamu bisobanurwa ngo gusangangura ingoro, uyu muvugishwa izina ryiwe risobanurwa ngo gusangangura ingoro. Uyu mwami nawe yitwa Baraki, nawe ko risobanura iryo zina biravuga ngo ikivumbuzi canke kuvumburanya canke gusenyura no gusambura. Birabonekana neza yuko uyu wavugishwa n'Imana Balamu ariwe yigishije Baraki kugira ngo Baraki agende atere imigambi n'inama mbi mu banyagihugu biwe. Atumva rero nimugende mutegura iminsi mikuru y'ibigirwamana, hanyuma mumaze kubiterekera ko bya bindi na ya myishwa na bya bindi byose mumaze kubishaka na bwa burozi bw'abadayimoni, maze muheze mutumire Abisirayeli baheze baze mubereke urukundo, maze mwifatanya nabo, maze mutambe mutarike, mubyine ryarenga mutere ryarenga. Balamu wavugishwa n'Imana
araza aha iyo nama Baraki umwami w'Umumowabu, kuko Imana yari yanse ko avuma Abisirayeli, kuko Balamu ataragishoboye kuvuma Abisirayeli. Nico catumye rero atangura kugira iyo nama niyo migambi. Woshobora kubaza ati none iyo migambi yayikoreshejwe n'iki? Iyo migambi yayikoreshejwe nuko umwami w'Imowabu yari yaramusezeraniye ibihembo byinshi. Iyo Balamu yari kuvuma Abisirayeli yari guhabwa ingororano zikomeye, yari guhabwa ibihembo bikomeye, yari guhabwa amahera menshi, yari guhabwa inka nyinshi, yari guhabwa ubutunzi bwinshi. Balamu yari umuvugishwa n'Imana akunda amahera. Balamu yari umuvugishwa n'Imana akunda icyubahiro. Balamu yari umuvugishwa n'Imana akunda gushimirwa no gukorera ibyiza no gushimwa n'abantu. Balamu yari umuntu agaragara rwose yuko ari inkunzi y'ivyisi. Aca azana igigwisha, maze Abisirayeli batangura kwifatanya n'Imana y'Ipeyori. Abisirayeli batangura kwifatanya n'Abanyamowabu n'abanyamahanga, kandi cari kizira. Abisirayeli bahemukira Imana, batangura kurya ibyaterekerejwe ibigirwamana, batangura kujamwo barasambana, batangura gusambana n'Abanyamowabu, batangura gusambana n'Abanyamidiyanikazi, barasambana, abagabo basambana n'Abanyamowabukazi, Abanyamowabukazi basambana n'Abisirayeli, maze ibintu birononekara. Iri niryo jambo Yesu Kristo ariko arabwira aba bantu b'i Perugamo, ati ariko mfise ibyo nkugayako bike, kuko iwanyu hafise abakomeza inyigisho za Balamu yigishije Baraki gushira igitsitazi imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye ibyaterekerejwe ibigirwamana bashakane. Birababaje aho busambanyi bukorwa ku mugaragaro, aho abantu benshi bisuka mu by'ubusambanyi ku mugaragaro. Bene data, ndagira nkubwire yuko ibyo byarababaje Imana. Mu gihe cyo kuri Nowa habaye uruvange rudasanzwe, aho abana b'Imana basambanye n'abana b'abantu, no kuvuga abamarayika bo muri kijya gihe. Ab'Imana yari yatumye gukora igikorwa cyo gucunga igikorwa c'Imana mu isi yo mu gihe cyo kuri Nowa, bamaze kubenguka no kwipfuza abana b'abantu b'abakobwa beza bitoraniriza abo bashimye, maze habaho uruvange. Muri ico gihe niho hatanga kuvuka bya bigatanya mu isi by'abayirangiranwa. Muri ico gihe isi irononekara, isi iratabagara, maze Imana yicuza ico yaremeye abantu. Imana yitangura gufata umugambi wo kurimbura iriya si yabo kuri Nowa. Uruvange n'ikintu kibi mu maso y'Imana. Kurongorana kw'abisi n'abamarayika, haciye habaho ikivange kitari kibereye kuvangwa. Arico gituma ico gihe haciye habaho umwuzure uratera mu isi, maze isi yose irarimbuka, hasigara Nowa gusa n'umuryango wiwe. No kuvuga Nowa n'abahungu be 3 n'umugore wiwe, nibo gusa bashoboye kurokoka. Iyo turaba kandi byabaye mu gihe cyo muri Sodomu n'i Gomora, turabona yuko Loti ariwe yarokotse n'umuryango wiwe gusa, igihe abamarayika bamanuka baje kurimbura ibisagara by'i Sodomu n'i Gomora, kubera yuko abantu baho basambanye bagakora iby'ubusambanyi, abagabo ku bandi, no kuvuga hakora iby'ubuhemu bwinshi. Turibuka yuko hari hageze igihe mbere bafata n'ingingo yo kuja gukora violence. Abamarayika bari baje kugendera Loti. Mwene data, icaha cabo kuri Sodomu caraduze kigera mu maso mu nyonga z'Imana, maze Imana irungika abamarayika kuza kurimbura ibyo bisagara. Rero nivyo biriko biraduka no muri shengero rya mbere y'intumwa, inyuma yuko Yesu Kristo amaze kuduzwa mu ijuru. Hari abantu benshi bahagurukanye izo nyigisho. Reka turabe hano ku murongo wa 15. Niko nawe ufise abakomeza inyigisho z'Abanikorayiti nk'uko nyene. Bene data, niko ngo nawe mu ishengero ry'i Perugamo hamaze kubonekana abakomeza inyigisho z'Abanikorayiti. Abanikorayiti nk'uko mubizi ryari dini ryavutse riturutse kuri abantu ndwi b'abadiyakoni bari batoranijwe, bari buzuye mpwemu, barimo Stefano n'abandi bose.
hanyuma habamwo wa muntu yitwa Nikora. Uyu Nikora ari muri babandi ndwi bari batoranijwe b'abadiyakoni bazokora ibikorwa byo kugabura ibyatangwa, ariko Nikora aragarariza. Nikora amaze kugarariza atangura kwiyonkora. Amaze kwiyonkora acatangura gushinga idini ryiwe araryiyitirira. Maze amaze kuryiyitirira haragera igihe atangura kuzana inyigisho za Baramu. Aravuga ati rya dini ryo mu isezerano rya kera rimwe Baramu yari yashinze, kumwe yaza kuza aragenda agakoresha inama abanyamahanga bapagani, ababwira ati nimuze maze mugende bajya abantu mubinjiremwo. Maze uyu nawe arabizana, atangura kwemeza abakristo yuko bashobora kurya ibinizwe, yuko atangorane, bashobora kurya ibyaterekerejwe ibigirwamana, yuko atangorane. Atangura kwemeza yuko abasambanyi, yuko atangorane, yuko guharika, yuko atangorane, yuko guterekera, yuko atangorane, gutora abagore babiri, yuko atangorane, gutora abagore kugira mariage iciye inyuma y'ishengero, yuko atangorane, gusubira gutora abagore canke gusubira kugira ubukwe kandi ukirukana abandi ugatora abandi, yuko atangorane. Mbere atangura gushinga amategeko anyuranye n'ijambo ry'Imana. Muri ico gihe haba ugupingana gukomeye, arapinga ishengero ry'intumwa cane birakomera, kugeza aho intumwa zicaye hariya mu gihimba ca 15 c'igitabo c'ibyakozwe n'intumwa, ngo maze intumwa n'abakuru baraterana, batangura kuvuga, batangura kubona ibibazo iri shengero cyangwa iri dini ry'Abanikorayiti riko rirabateza. Maze barandika icete, baravuga bati iki cete turakirungitse. Ayo majambo mushobora kuyabona mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa igihimba ca 15 ku murongo wa 28. Kuko mpwemu yera bimubereye byiza, natwe nuko kutabikoreza uwundi mutwaro urenze ibi bikwiye. Mureke kurya ibyaterekerejwe ibigirwamana n'amaraso n'ibinizwe, mureke no gusambana. Ibyo nimwabyirinda muzomera neza, nuko muganuke. Inama y'intumwa hariya i Yerusalemu iraterana, maze batangura kugira ngo batore amajambo yo kugira ngo bavugurure, kuko iri shengero cyangwa iri dini ry'Abanikorayiti, izi nyigisho z'Abanikorayiti zari zaje konona igikorwa c'Imana, zari zaje konona umurimo w'Imana. Basi rero aba bakomeza inyigisho z'Abanikorayiti bari baje kwigisha za nyigisho za Baramu kugira ngo ishengero risambane, rigi byaterekerejwe ibigirwamana. Ishengero ry'Imana mugabe, kuko birashobora gushika ugasanga haraje inyigisho zirekurira ibyaha mu ishengero, zirekurira abantu gusambana, zirekurira abantu kwahukana, zirekurira abantu gusubira guhana impeta kandi barahukanye, zirekurira abantu kwibana abagore. Ugasanga umwe yivye umugore wantuze, ubundi akaza ati naho namwivye, aturiya nubwo ari hariya, ati jewe Kizima arije namutahiye, ati nije ndi mukuru, ati kuko ati nyene imbugita n'ugifise ku kirindi. Ariko ugasanga ariko arakorera Imana kandi afise umugore yivye naka, ugasanga arimo arakorera Imana yivye umugore yivye ntuze. Abo bazi inyigisho z'Abanikorayiti no munsi ziriho. Turabona amashengero menshi yazimiye, turabona amashengero menshi yapoteye, turabona amashengero menshi arimo arakoresha inyigisho z'Abanikorayiti muri iki gihe. Bene data, ishengero ry'Iperugamo turabe neza yuko uno munsi ritariko rirakora. Uno munsi abaperugamo babaye benshi, uno munsi idini rya Baramu n'Abanikorayiti eheraba riko riranagurwa, riko riravugururwa. Hariho Abanikorayiti benshi, hariho ba Baramu benshi. Bene data, nimwikangure murabe heraba hariho Abanikorayiti benshi, hariho ba Baramu benshi. Ku murongo wa 16, nuko rero niwihane, nutihana nzoza kuri wewe vuba, kandi abo nzobarwanya mbakubite inkota yo mu kanwa kanje. Haleluya! Jambo ry'Imana riragushitseko. Nuko rero niwihane. Yesu atangara kugabisha
ishengero ry'i Perugamo ati nimwihane. Ishengero ry'Imana nimwihane. Ishengero ry'Imana ry'i Perugamo ryarababaje kuko bari batanguye kwivanga uruvange, bari batanguye gutora abagore benshi, bari batanguye kwemerera ubusambanyi mu ishengero, bari batanguye kwivanga n'abanyamahanga, ugasanga abakristo n'abapagani bose ntukimenya umukristo n'umupagani wari we, ukunda amahera no gukunda ivyubahiro nka Balamu. Yesu Kristo ariko aravuga ngo niwihane wewe uriko urashigikira bene ivyo mu ishengero, niwihane wewe uba umeze nk'abanikolayiti, niwihane yewe Balamu we, niwihane yewe Nikora we, niwihane wewe uriko urazana ivyo mu ishengero, niwihane. Hari benshi bakunda icubahiro, hari benshi bakunda gukorera abantu, bagakorera ibihembo canke bagakora kugira ngo bashimwe n'abantu, ushaka gushimirwa n'abantu. Bene data ivyo byose n'inyigisho za Balamu, bene data ivyo byose n'inyigisho z'abanikolayiti. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Unesha nzomuha kuri Imana yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitswe ko izina risha nta muntu arizi ataruzorihabwa. Yo haleluya, Imana ihabwa icubahiro. Unesha nzomuha kuri Imana. Mwene data twibuke yuko Imana yari ifise amazimano yari yarateguriye Abisirayeli. Imana yagabura manu mu bugaragwa, Satani nawe acaza kugabura ivyaterekerejwe ibigirwamana. Iyo Imana igabuye manu, Satani nawe agabura ibigirwamana, agabura ivyaterekerejwe ibigirwamana. Kuko Yesu Kristo yaravuze ngo ni jewe mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru. Haleluya. Unesha nzomuha kuri Imana yanyegejwe. Hari yindi Mana witeze kuzohabwa rero yanyegejwe. Imana ihabwa icubahiro. Hari yindi Mana yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera. Mwene data, Yesu Kristo yiteguye kuzoguha ibuye ryera. Hari abantu benshi bahawe iryo buye ryera bo mw'iri shengero ry'i Perugamo. Akarorero uwa mbere ni Antipa, cabona co kwizigirwa, yahagarara ari mw'ishengero akazarara birimwo birakorwa byose yari cabona, ibintu byose byakorwa yarabibona. Mwene data amabi yose muriko murakora turayabona. Mwene data ibi byose biriko birakorwa mu ishengero turabibona. Mwene data yaba Kristo bariko barabona ibyo murikoza, kandi baravyandika, kandi ni cabona, kandi bazobagiriza. Mbega ntimwari muzi ko ari twebwe tuzocira ngo n'imanza abamarayika? Bene data, ntimuzi ko twebwe tuzofatanya na Kristo kuganza iyo myaka 1000? Mwene data, nuko rero turi vyabona byo gushingira intahe Yesu Kristo i Yudaya ni Samariya ni Galilaya. Ivyo biriko birakorwa n'abandi banikora, n'abandi Balamu n'ababaraki, abapagani bose mukinjiza mu isengero, imigenzo y'abisi yose mukayizana mu ishengero. Hari ababibona bariko baravyagiriza kandi bakanavyandika. Basi rero Antipa byose yaravyandika, yo yari cabona. Haleluya. Basi rero nuko rero imanza zarashinzwe. Imanza zimaze gushingwa, Yesu Kristo aravuze ngo kandi nzomuha ibuye ryera. Ibuye ryera ryari ibuye ryahabwa watsinze n'uwanesheje urubanza mu rukiko. Mwene data, mbega wumva witeguye kuzotsinda urubanza? Mbega wumva nimba uri murakora ivy'abanikolayiti? Mbega wumva witeguye kuzohabwa iryo buye ryera? Mbega nimba umeze nka Balamu canke nka Baraki, mbega wumva hari ico witeguye kuzohabwa? Wumva witeguye kuzohabwa iryo buye ryera? Imanza ziteguye gucibwa, kandi nzomuha ibuye ryera. Kuri iryo buye handitswe ko izina risha. Haleluya. Kuri iryo buye hari ivyabona byiteguye guhabwa ibuye ryera, kandi kuri iryo buye hiteguye kuja ku izina risha. Oh haleluya. Hakurya Aburahamu bwa mbere yitwa Aburamu, mu nyuma za kwitwa Aburahamu mu nyuma, kuko Imana imukuye hamwe imutwaye ahandi hantu imushize mu rundi rwego. Hakurya Yakobo ubwa mbere yitwa Yakobo, ariko mu nyuma Imana avuga ati ntuciswe Yakobo kundi, atari kugiye kwitwa Israeli. Haleluya. Kuko Imana itanguye kumuhingura no kumweza no kumugira neza. Nawe urafise irindi zina,
urafise izina, iryo zina nta wundi arizi atari wowe uzorihabwa, ni wewe cabona. Uriko urabona ibirimo birakorwa mu mashengero y'Iperugamo. Turabona amashengero y'Iperugamo menshi cane yabaye, uno munsi hari za Perugamo nyinshi cane. Ese icomo izo Perugamo zikihana? Ese icomo uyu munsi Perugamo ukihana? Ese icomo ishengero amashengero y'Abaperugamo uno munsi akihana? Reka dusenge kugira ngo Abaperugamo bihane. Reka dusenge Imana kugira ngo Imana irungike ubushobozi bwayo kugira ngo hongere gusangangurwa ibikorwa by'Abanikorayiti. Dusenge Imana. Wera Mana yacu, Mana ugira neza, turagushimiye cane Mwami Yesu Kristo kubw'imburi y'ishengero ry'Iperugamo. Turasabye Mwami kugira ngo Mwami wacu Yesu Kristo Abanikorayiti bihane, bamwe bo mu madini ya Baramu bihane, kugira ngo uyo munsi maze bihane, hanyuma baze baragwe igitsibo c'ubugingo. Mwami, turasanganguje ibikorwa by'Abanikorayiti, turasanganguje ibikorwa by'Abaramu mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, gendera ibyabona, gendera Mwami bajya bemeye kuba ibyabona babizigirwa, bemeye Mwami guhagarara kugira ngo bagwanire ijambo ryawe no gushingira intahe, kugira ngo bongere gukura mu ngoro zawe, kugira ngo havemwo biga by'ubushakanyi n'ubusambanyi n'ububi bwose bw'abadayimoni no kugira ibyaterekerejwe ikigomana byose bazanye bakuza mu ishengero byose turabiranduranye n'imizi mu izina rya Yesu. Turakubuje mu izina rya Yesu, turakubuje mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, urakoze kumaze gukubura, urakoze. Turasabye umuhagiro w'amaraso ya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo yongeye koza ingoro yawe Mwami, kandi barya bafashe ingoro z'abadayimoni bakazigira ingoro bakabivanga, uno munsi turabivanguye mu izina rya Yesu. Urusengero rw'Imana ntirushobora guhura n'ubw'abadayimoni. Urusengero rwa Kristo ntaho ruhuriye n'urusengero rwa Beliyali. Turasabye kwezwa, turasabye gukayangana, turasabye gutunganywa, turasabye Mwami kugira ngo Yesu Kristo wongere kutwandika ko rya zina risha, wongere kuduha ryabuye ryera rikayangana, rigaragaza yuko twatsinze Yesu, yuko twakoze ibyiza, yuko twabaye icabona cyo kwizigirwa, twabaye ibyabona byo kwizigirwa. Mwami Yesu urakoze, turabigushimiye byose, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.